Bene data dusangiye urugendo ruja mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Jewe ku izina nitwa Abeli Mbonimpa, ndabazaniye iyerekwa nagize uno munsi buca kuri uno munsi itarike 29 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2021. Iri yerekwa maze kurijamwo nabwiwe yuko ari ibintu bigomba kumenyeshwa mu buryo bubangutse kandi bikandikwa mu buryo busomeka mu ndome nini kandi nkongera kandi ngahaguruka ngasemerera kugira ngo abantu bose bari ku isi aho bari hose baburirwe. Mwene data utege amatwi wumve iyi mburi iriko irabwirwa wewe, kugira ngo nawe uheze ukwakwanye usemerere ubwire abandi bose, uburire umuryango wawe, uburire abana bawe, uburire ishengero ryawe, abakozi b'Imana muburire abo muyoboye n'abo mujejwe, kugira ngo badatungurwa giturumbuka. Rero imbere yuko tuja muri iryo yerekwa ngiye gusenga, hanyuma duce dusoma ijambo ry'Imana riza kubanziriza canke kuba intangamarara rikaba umushinge w'iri yerekwa, kuko ayo majambo yose ashingiye mu vyanditswe vyera. Mana yacu, data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye yuko wongeye kumpa umwuka wazima kugira ngo nongere kuburira bene data bose aho bari hose, kugira ngo abashobora gukira bakire. Ndabikengurutse nshima, urakoze, ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusome mu gitabo cavugishwa n'Imana Habakuki igihimba ca 2 umurongo wa 2 nyene kugeza ku murongo wa 4. Haravuga ngo, maze Uhoraho aranyishura atandika ivyo weretswe uvyandike ku bisate mu nyuguti zisomeka, kugira ngo ubisoma anyarutse, kuko ivyerekanywe bifise igihe vyashingiwe kandi vyihutira kugishikako. Ntibizobesha naho vyotebagana, ubirorere kuko bitazobura kuza, ntibizoteba. Raba umutima wiwe urikakishije ntutunganye, ariko umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera kwiwe. Mwene data, ayo majambo maze kuja mu iryo yerekwa nabwiwe amajambo yuko ngomba kuvyandika mu ndome zisomeka kandi nkabisemerera kuko birihutirwa. Rero imbere yuko mbandanya nja kubasomera iri yerekwa nanditse uno munsi, turabe ayandi majambo ari hano mu gitabo c'Ivyahishuro Yohana igihimba ca 21 umurongo w'8. Haravuga ngo, ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku n'ico rupfu rwa kabiri. Inyuma yuko iyi mburi umara kuyumva, witege ko ushobora kutabwa muri ico kiyaga caka umuriro, canke witege ko ushobora gukinjishwa ugahungishwa ukavanwa mw'iyi si igiye kurimbuka, hanyuma ukava muri iki gitigiri cibi bijora n'aba bicanyi n'abasambanyi. Rero ugerageze uce witegura urokoke, kugira ngo urabe nimba bigishoboka yuko ushobora gukira. Turangirize mu majambo nahawe ari ahanyene mu Vyahishuro Yohana igihimba ca 22 umurongo wa 15. Haravuga ngo, inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Mwene data, inyuma hagiye kuba imbwa. Uno munsi iri yerekwa rigiye kukubwira ukuntu abantu benshi bamaze guhitamwo guhinduka nk'imbwa,
abantu benshi bariko barahinduka kandi isi yose iriko iragenda kugira ngo bacike nk'ibikoko, abantu bagasigara bameze nk'ibikoko. Rero ariko ndagenda kugira yuko ngo inyuma hagiye kuba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Nahawe rero mwene data utega amatwi wumvirize iri yerekwa nagiyemo, hanyuma utahure ukuntu iyi si igira iranduke bitewe n'ubuzimire bw'abantu bo ku isi bariko barisuka mu kaga. Ndatanguye gusoma kuko byabaye ngombwa yuko ndavyandika, kuko byabaye mu busobanuro bukomeye cyane. Nawe kugira ngo utahure uraza gusobanukirwa iryerekwa ico arico, ico rigamije, ico rivuga n'ico rigomba kukuzanira, kugira ngo wewe utarahemukira Imana ukwakwanye maze ukore iyo bwakabaye, hanyuma ukize amagara yawe. Neretswe uko abantu bariko barihindura ibikoko ubwabo. No kuvuga ngo maze kuva muri iryo yerekwa numvise ijwi ry'Uhoraho rimbarira riti, kwakwanya ugire vuba, uburire abasigaye batarihindura ngo bacike nk'ibikoko, kugira ngo hagire abashobora kurokoka. Ati kandi uvyandike mu ndome zinini zinini zisomeka, kugira ngo ubisoma anyarutse. Wongere kandi usemerere ubitangaze ku isi yose, kuko abantu bamaramaje gose kwihindura nk'ibikoko. Maze kuva mu iryo yerekwa nabwiwe yuko ntegerezwa guca ndabitangaza mu maguru masha. Arico gituma rero mwene data utega amatwi wumvirize, hanyuma uce urumva uruhara aho uherereye n'aho uhagaze, hanyuma ushobora gukira ukire, hanyuma ushobora kurimbuka naho kandi witege kurimbuka, kuko kino gihe abantu bamaze guhitamwo. Kino ni igihe c'amahitamwo gusa, nta kindi gihe gisigaye. Kino ni igihe co guhitamwo gusa ku bugingo bwa buri muntu wese. Uko iryo yerekwa ryaje, nagize mbona ngiye kugendera urugo rw'umukozi w'Imana w'umukristo kandi wo mw'ishengero. Mu kujayo naziga ko aza kunyakira akampa agatebe tukayaga ivy'ijambo ry'Imana ry'agakiza, ko kwihana no kwizera no kwitegurira gusanganira umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza vuba. Ariko nabaye nkigera kw'irembo ngitamaza mu rugo rw'uwo muntu, nasanganiwe n'imbwa. Uwo muntu yakize kumva ko njiwe, yaciye aja ku gatebe bene kamwe bicarako bongera bivuma. Yari yicaye yarambije amaguru kuri iyo ntebe iriko iramuha umunyenga. Yabaye akimbona aca yohereza imbwa yiwe, niyo yabangutse kunsanganira, iranzunguruka itangura kundigata ishaka kunkinisha. Maze nanje ngerageza kuyituza, ndayigizayo, ndayirukana, nkomeza kugenda njiyo uwo muntu ari. Ntivyashoboka kubw'iyo mbwa, kandi uwo muntu nawe yari yaciye yigira ikiragi, amera nk'uwagobwe ururimi. Ntiyarushe amvugisha, nta no kundamutsa canke kumpa karibu, mbere no kundaba ntiyarushe andaba, kandi nari umushitsi wiwe yamugendeye. Uwo muntu yari yafashe ingingo mu mutima wiwe ati, uyu muntu aje kundamutsa, ngomba ndungike imbwa yanje ibe ariyo imwakira, imwereka aho yicara, imuganirize, hanyuma ibiyago nivyarangira imuherekeze atahe asubiriwe. Vyaranse rero ko twumvikana n'iyo mbwa, kuko jewe nakoze ibishoboka vyose ngo ngere aho uwo muntu ari, ikantangira. Kandi iyo mbwa nayo yakoze ibishoboka vyose kugira ngo inganirize, ariko vyanka ko itobora ngo ivuge.
kugira ngo dushobore kuganira. Iyo mbwa yagerageje kunyereka ko ariyo yahawe manda yo kuzohora yakira umushitsi wese, kandi ko ikintu cyose kizokenera umuntu uwo ari we wese wo muri urwo rugo, ko ariyo yahawe ububasha bwo kuzohora ariyo ikurikirana ikibazo icyo ari cyo cyose kandi ikagitunganya. Izo nizo nshingano iyo mbwa yari yahawe. Byarangiye rero tutumvikanye na gatoya, kuko nagumye ku irembo, sinigeze mbasha gushikaho uwo muntu yarari. Nubwo nakoze ibishoboka byose ndananirwa, kuko uko nagira ngo njiyari niko iyo mbwa yaca ikuga cyane igatorogana. Ivyo bigatuma ntabasha kugera aho uwo muntu ari. Natanguye rero kwiyumvira gusubira iyo naturutse kugira ngo mve muri urwo rugo. Nkimara kuvuga ko ngira ntahe, n'umubabaro mwinshi yuko ntabashije kuganira na mwene data, kandi ndamubona ahari kandi akomeye ari muzima, ariko akanka kumvugisha. Nahise nsezera rero. Nkimara gusezera nagize ntya nza numva yambwa igoboroye ururimi iravuga ngo bayi. Nca ndahindukira ntangaye cyane kumva noneho ibashije kuvuga. Ngitangaye isubiramwo ubugira kabiri ngo bayi. Ako kanya ndajorerwa, iransezerera ndataha. Nukuvuga ko iyo mbwa bari bayitojeje ivyirwa byo kuzoba ariyo yakira umushitsi ikongera ikamusezerera, ariko mu byo bari baragerageje kuyipompamwo muri yo byaranse kuba nk'uko babishaka, kuko mu ntumbero zabo kwari uko ivuga, ikaganira, ikishura ibibazo byose abo bantu bo muri urwo rugo bo kwishuye, ariko akamashini bari bayishizemwo kananiwe canke karananiwe rwose gushobora gukominikana n'uwundi muntu avuye hanze. Ariko ikintu ako kamashini bayishizemwo gashoboye ni ukubanguka kwakira umuntu wese aje no kumubuza kwegera uwo muri urwo rugo. Iyo mbwa ijejwe kurinda hamwe rero no kuvuga ngo bayi mu gihe umushitsi asezeye. Ni ukuvuga ngo muri make iyo bayi isobanura yuko iyo mbwa iba inesheje. Mutega amatwi mwumve bene data, aho turiko turasobanura urukingo rwa corona virusi. Uru rukingo rwa corona virusi rwashizwe mu bantu rugereranywa n'iyo mbwa, kandi koko virusi bahitanye corona virusi. Iyo virusi ni ikintu c'ikinyabuzima, ni igikoko kiratembera mu muntu, kirashobora gufata ingingo, nico gisigara gikontorora ubuzima bw'umuntu. Nka kujya kwimbwa bayizirikira imbere y'umuryango, iyo umuntu aje igakuga, umuntu yaba agomba kugira ngo amenye inzu igakuga igasemerera, kandi no kumurya ikaba yomurya. Imbwa irari zamu usanga ari imbwa y'injyanye, ntawe ushobora kuyirengana. Rero niko urukingo rwa corona barushize mu muntu kugira ngo ruba arirwo rumurengera, rumukontororere, rumuvugire, rumukorere byose. Bafashe umuntu baramugira ikiragi, bamushirako masike. Izi masike mubona ziri inyuma ku rukoba zigaragaza urukingo. Iyo rero ukuye ku masike yo ku munwa, bazana urukingo bagashira kuri masike yo ku karanga k'umuntu, ku mpumekero canke ku mvuga aho umuntu akoresha mu kwiexprima canke mu kwisobanura.
ibiri ku mutima wiwe bahashize ko urumasike barahugara, maze baca bazana uruvirusi rwitwa korona, baba arigo bazana rukaba arigo ruzohora rukuvugira. Muri make nabonye umuntu w'umugabo aho kugira ngo ugende umuganirize yicaye agaramye yibereye kuri balansware, ariko arivuma avuga ati avyina nta kazoza, aranezerewe nta na kimwe yinona, kuko aravuga ati ndafise inkinzo, ndafise unkingiye, ndafise ucungereye ubuzima bwanje. Mu yandi majambo ni umugari dekoro. Sinzi ko murabona abakuru b'ibihugu iyo bariko baratanga inama ntaco binona, kuko abafise umugari dekoro amucungereye. Nico gituma abantu bose bo kwisi bamaze guhabwa confirmation yuko bacungerewe umutekano, yuko umuntu wese yicanshishije urukingo, urwo rucanco afise ubuhakika yuko ataco ingwara zishobora kuzomugira, kandi yuko ubuzima bwiwe bukingiwe. Bakaba bariko bagiye no gusohora ibipapuro bikugaragariza yuko ufise ivyizigiro 100% canke 99% yuko atangwara igishobora kukubahuka, ugaca wibera ngaho nk'umuntu yibereye ku myivumo canke kuri za ntebe zimwe, abazi intebe zimwe z'abasaza. Abasaza haraho udutebe bicara kugenda turabavuma, niko umuntu aba yicaye avyina nta kazoza, avuga ati narahejeje gutsinda, nahejeje kunesha. None rero mwene data, tega amatwi wumve, ngiye kukubwira ubusobanuro buhagije busobanura ivy'izo nzozi. Ndatanguye gusoma kuko ivyo mvuga n'ivyo nanditse ngiye gusoma. Ubusobanuro: iyo mbwa n'urukingo abantu bariko bariteza kugira ngo rubakingire, kandi nk'uko imbwa ishirwaho kurinda umuntu canke urugo, niko urukingo rwa coronavirusi rwashiriweho kurinda umuntu ngo ntihagire ikintu udashaka coza kugutera, haba ku mubiri canke imbere mu muntu. Uru rukingo kandi rwashiriweho guhindura no gukuraho, kwishira no kwizana k'umuntu, kugira ngo umuntu ntabe agishoboye kwigwanira canke gukemura ibibazo byoza bimuraba nk'uko vyahora, ahubwo agacecekeshwa kugira ngo urukingo rumurwanire kandi rumuvugire. Umuntu nawe ahari yigaramire araramye avyina nta kazoza. Umugambi nyawo w'icatumye urukingo rwa coronavirusi rushirwaho ni ikirwanisho co kwiyamiriza ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kubera izi mvo zikurikira. Mutega amatwi izi ngingo ngiye kubasomera kugira ngo mwumve umugambi nyawo watumye urukingo rwa corona rushigwa mu bantu canke ruza mw'isi. Ingingo ya mbere: imbere mu muntu arahinduka akambara maske, maze agacaronka inkinzo yizeye yuko ariyo izohora imurwanira imisi yose y'ubuzima bwiwe. Kandi kubw'ivyo umuntu ahita yirara akumva umunezero w'ubuzima bwiza bukingiwe, kuko aziga ko afise uwuriko aramurwanira amukingiye. Iyo ni ingingo ya mbere yatumye uru rukingo ruza mu bantu. Ingingo ya kabiri: nubwo woba wari umukristo, nubwo woba wari umukristo w'ukuri wakora ibikorwa vyiza imbere y'Imana, uwo mukristo ahita ava ku kwizera Yesu Kristo agasigara yizera urukingo rwa corona. Kandi nubwo yogerageza kuguma yizeye, nubwo yogerageza kuguma yizeye Yesu, ntibiba bigishobotse, kuko nta usaba abami babiri. Umwami Yesu ahita avamwo agasohoka akigira. Ayo majambo tuyasoma muri Matayo
igihimba ca gatandatu umurongo wa 24. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ntawe usaba abami babiri, kuko yokwanka umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Mwene data, ni gute woshobora gusaba Imana ukongera kandi ugahindukira ugasaba ikintu c'ikivirusi? Abantu mwese murazi yuko ibi bagiteri canke ibi virusi ari ikintu c'icicanyi kandi n'ikinyabuzima. Ni kuki wemera kwakira ikindi kintu c'igihimbano, c'igifondano, c'ikiremano utazi ibyo yo caremewe niyo cakabaye, ukaba ari ico ubangikanya n'ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe? Ijambo ry'Imana rikubwije ukuri yuko ata muntu ashobora gusaba abami babiri. Ntiwoshobora gufata ukwizera Yesu mu mutima wawe hanyuma ngo kubangikanye n'ukwizera coronavirusi iri muri wewe igukingiye, wizigiye ko ariyo icungereye amagara yawe. Tubandanye ku ngingo igira gatatu yatumye urucanco canke urukingo rwa corona ruza mu bantu. Ingingo ya gatatu, igihe umwami Yesu agomvye kuza kukugendera wewe mu Kristo. Igihe umwami Yesu agomvye kuza kugendera umukristo maze agahita asanganirwa n'urukingo rwa corona, wewe ubwawe wishizemwo, agerageza kukuganiriza bikanka kubera wamaze kwiyegurira uwundi mwami. Kandi wa wundi mwami wamaze kwimika ahita yirukana umwami Yesu, kuko wewe uba waramaze kumuha uburenganzira bwawe bwose mu bugingo bwawe. Nta jambo wewe uba ugifise yuko gusubira kugira uguhitamwo canke uwo uhitamwo. Nta burenganzira muri make uba ugifise. Ni ukuvuga ngo wa wundi mwami wihaye niwe asigara ari we afise ijambo rya nyuma muri wewe, kuko uba warashizemo masike igupfunga umunwa, ntuba ugisubira kugira ico wovuga ubwawe, kuko haba hariho umuvugizi akuvugira ajejwe amagara yawe. Iki kirasobanutse kuko warikingiye kandi warashizeko masike kandi baragucecekesheje kandi wowe ubwawe warasinye uravyiyemerera. Uwo rero wahaye uburenganzira niwe asigara afise kontrole ku buzima bwawe. Ingingo ya kane yatumye igaragaza neza yuko uru rukingo rufise umugambi mubisha ku bantu niyi. Ingingo ya kane, umuntu iyo yiteje urwo ruvagisi rwa corona abateye igikumu yuko yihinduye agahitamwo kuba nk'igikoko, kuko baca umugani ngo imfizi yose yama itendera nka se. Kandi ikibigaragaza nuko igihe isi yari iriko iragabishwa, mu gihe corona yari iriko igitangura, abantu bose bagategekwa kwiyugaranira mu mazu. Umuntu yashobora kwemererwa gutembera hanze, n'uwasohokana n'umuntu yashobora gusohoka hanze ari kumwe n'imbwa. Uwo polisi ntaco yamugira, ariko hagize uwasohoka wese ari wenyine atagikoko bari kumwe yacibwa amande. Ivyo bikagaragaza yuko igikoko cariko kirashirwa ku ngoma, hanyuma agateka k'umuntu canke uburenganzira bwa muntu bukurweho. Uhoraho yarambajije ati, ivyo urabibonye ga mwana w'umuntu? Maze arambaza ati, none igisigaye ni giki? Hasigaye kuba igikorwa cyo kurwanya izo mbwa. Ayo majambo reka twongere tuyasome, ari mu Vyahishuriwe Yohana igihimba ca 22 kuri uyu murongo wa 15. Ayo majambo aravuga ngo, inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Mwene data wahamagaye imbwa ikaba ariyo igucungera. Mwene data wahamagaye igikoko kikaba arico kiza gutembera mu bugingo bwawe, kikaba arico kigucungerera urugo.
wariyemeje wihitiramo gucika nk'imbwa ucika nk'igikoko. Rero nishe gituma ijambo ry'Imana rigushitseko rivuga riti inyuma hazoba imbwa. Umuntu wese yizigiye imbwa, umuntu wese agenda ku mbwa, umuntu wese yihaye igikoko ngo kiba arico kimuganza, agiye gutonda muri iyi defile y'imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi. Wabikoze ubizi kandi waragabishijwe, kandi urazi neza yuko atagikoko kigira uburenganzira ku kiremwa muntu. Ariko warabonye neza ko mu gihe ca confinement udasohotse udafise imbwa utashobora gusohoka, ariko umuntu yasohoka afise imbwa wewe baramureka, yagenda ubugaramango, abapolisi naco bamugira. Ariko uwasohoka adafise imbwa bamuca amande, bamuca ibitagendwa. None rero ugeretse ko uciye uha ubugingo bwawe igikoko kiba arico kigukontorora. Iri jambo ry'Imana rishitse ku bantu b'iki gihe ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Warizeye ibinyoma, none rero igihe ca nyuma kigushitseko, igihe cyo gucirwa kw'iteka kigushitseko, kuko wanse kwemera ukanka kumvira ijambo ry'Imana, aho kwizera Yesu ukaza kwizera ibintazi, ukaza kwizera ibyakozwe n'amaboko y'abantu. Kandi uri umukozi w'Imana, uri umukristo, warigishijwe ari we wigisha abandi ibyo kwizera no kwihana. Ikindi Uhoraho agomba akore ni iki? Agiye kandi no kurwanya iri sekeza ririko rirakorwa ryo gutera abantu bose iyo virusi, kugira ngo abatoranijwe ntibashikirwe. Mwene data, ijambo ry'Imana rivuga riti raba ndabibabwiye bitaraba, kandi ngo iyo minsi izogerwa kugira ngo abatoranijwe bashobore kurokoka. Nk'uko ayo majambo umwami wacu Yesu Kristo yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Matayo 24 umurongo wa 22. Mbere dusome duhere ku murongo wa 21, dusome n'umurongo wa 22. Haravuga ngo kuko muri iyo minsi hazoba amarushwa ahambaye atigeze kubaho kuva ku itanguriro ry'isi ugashitsa n'ubu, kandi ntazokongera kubaho. Kandi iyo minsi iyo itagerurwa ntihorokotse umuntu n'umwe, ariko kubw'abatoranijwe iyo minsi izogerurwa. Mwene data, Uhoraho agiye guhaguruka arwanye iyi kampanye ya vaccination, arwanye iri sekeza ryo kwicancisha, kugira ngo abatoranijwe batabagwe, abatoranijwe bakingigwe. Wowe uzi yuko utaricancisha, wowe uzi yuko utarihumanya, ntugahirahire ngo wisuke mw'iryo shano, ntugahirahire ngo witeze urwo rucanco, ico gikoko ngo kize kuvurunga ubugingo bwawe, kugira ngo ico gikoko cirukane. Uhava usanga ico gikoko gihinze umwami Yesu kimusohore, hanyuma kibe arico gifata ikibanza ciganzire. Ijambo ry'Imana avuga ngo nta usaba abami babiri, kuko yo kwanka umwe agakunda wa wundi. Nuko rero Yesu Kristo agiye kugaruka kugira ngo atabare abantu boye kuzimira, boye kuzimizwa, abantu bose bapoterera rimwe, ngo iyo minsi itagerurwa ntihorokotse umuntu n'umwe. Mwene data, utarishira ako kaga, ndakugabishije kugira ngo ntuhendwe, ntagira abaguhenda. Muri ico gihe nufata umwanya wo gusenga, ndasenga maze kumva no kubona ibiriko biraba. Narasenze Imana maze ndasenga nti Mwami Imana ishobora byose, niwihagurukire uze urwanye iyi kampanye ya vaccination, kandi wongere urwanye izimbwa, kuko umuntu buntu ntabwo agishoboye kuba yobuza umuntu, mbere n'umwana wiwe yivyariye ntibigishoboka yuko yomubuza kugira ngo yoye kuzimira, ngo have aza kwisuka mwako kaga, ngo aze kwiteza urwo rukingo. Ubu abantu bose bamaze guhitamwo, bamugoreye gukora ibyaha gusa. Mana tabara mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uhoraho aravuga ati mwirinde mwitandukanye n'ayo mahanga yanduye, ndaje
gutabara umuntu wese yahungiye kuri jewe uhoraho, ariko abahisemo kugarariza bose umugabane wabo uzoba ca kiyaga caka umuriro n'amazuku. Mwene data, umugabane wabo bantu bose banse kumvira bagiye gutabwa muri ca kiyaga caka umuriro, bagiye guhanwa, bagiye gutabwa aho ca gikoko n'abamuvugishwa w'inyoma bazotabwa. Imbere yuko ca gikoko kiza ku mugaragaro, abantu batanguye kugiha kaze, bagiha ikibanza mu mitima yabo. Ni wumve, utega amatwi wumve aho ugiye kugwa, aho abansi b'Imana bagiye kukurimbukira. Ivyahishije Yohana igihimba ca 21 umurongo w'8. Ariko bijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, nico rupfu rwa kabiri. Abantu basenga ibigirwamana, abantu bariko baraha icubahiro corona virusi, abantu bariko baraha icubahiro ikintu c'igikoko, uruntu rw'urubumbano bakarushira mu maraso, abantu bariko barahitamwo kwizera corona ngo nigiye kubakingira, mbere bagiye no gufata impapuro ziberekana ko bakingiwe, ugasanga mbere bagiye guhabwa identite ibagaragariza yuko bakingiwe. Hanyuma bakaba bahagaze ari abapasitori, abandi arabigisha, abandi ari abakristo babatijwe mu izina rya Yesu Kristo. Abo bose Yesu Kristo azozira ntazorabira ivyo. Ugomba kumenya ko uhagaze mu kwizera, ugomba kumenya yuko ugomba guhaguruka ukarwana nk'abashaduraka na bameshaki na Abedunego. None ko utsinzwe rugikubita, uzoshobora kugwana ibindi bikomeye bisumba ivyo. Rero abakozi b'isabityo bose bariko barasenga ibigirwamana, hari naho bitagikunze ko bashobora kwihana, kuko ikintu washize mu maraso uzogisokora, uzogikorayo gute? Ni gute bazogigukuramo ko wajanira, ko wihenze, wisutse, witaye mu kaga ukanka kumvira uhoraho? Abatariyanduza, abataragwa muri ako kaga, nimwirinde, ntimugahirahire ngo mwisuke muri ako kaga ngo muhave mucirwa kwiteka. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ndagiye gusengera umuntu wese kugira ngo wewe witeze guhabwa inkomezi, wewe wipfuza guhabwa inkomezi zo kunesha, wewe umukristo aho uri hose, wewe wipfuza kongerwa ubushobozi bwo kunesha no kurwana. Ndagiye gusengera kugira ngo wambare inkomezi nk'iza Shaduraka, nk'iza Meshaki, nk'iza Abedunego. Ndagiye kugusengera kugira ngo uhabwe inkomezi, we gutinya, ahubwo uhagarare mu nkomezi za Yesu Kristo, maze mpemu yera agucanire, maze wongere guhaguruka, ahubwo wiyamirize, uhaguruke urwanye ibi bikoko biriko biraza mu bantu, urwanye ibikoko biriko birarya abantu, ibi abantu bariko birabasuka mu bantu. Erega izi ni zanzige zizoza kurya abantu, none abantu nibo batanguye kuzisukamwe, ahubwo nibo bariko baratega bagenda bavuga bati nimukinshiremwo, nimunshiremwo, mushiremwo urukoko. Ni gute umuntu ashaka gushirwa mu gikoko kandi ari umuntu akomeye? Mwene data, wiyemeje guhitamo kuba nk'igikoko? Ngiye gusengera umuntu atarishira mwico kugira ngo ntagahirahire ngo yisuke mwico gikoko. Dusenga Imana. Mana yacu, data wa twese uri mu ijuru, ndongeye gusengera uyu muntu, ndasengera umuntu mwami ari mu mayira abiri, ariko aravuga ngo mbega niteze urushinge ngo cange sindagwiteze. Mwami ndakwinginze kugira ngo data umuhe amaso yo kubona, kandi umusobanurire, umutahuze, kugira ngo amenye yuko ahirikiwe n'inkota, yoye kwisuka muri uku kuzimu, yoye kwisuka muri ico gikoko, yoye kwisukamwo ibi bintu bigiye biriko biratuma umuntu ahinduka agacika igikoko imbere z'Imana, ntabakira umuntu, ugasanga umuntu yabaye igikoko. Mwami ndasabye kugira ngo utabare, maze utabare abantu bawe, utabare ubwoko bwawe, utabare ishengero ryawe. Tabara Mwami, tabara Mwami, tabara Yesu, tabara amaraso yawe atuvire ku musaraba. Mwami heraba abantu bayagize ikindi, ntibagishatse kumvira no kwibuka yuko wadupfiriye kugira ngo uducungure. Raba abantu bisubije Mwami kwivurunga mu byondo, bihaye shetani, bihaye umwansi. Ndasabye Mwami kugira ngo uhagurutse abantu bongere data buja guhaguruka bavyamirize mu izina rya Yesu Kristo.
ndasabye mwami kugira ngo wiyizire maze utabara ubwoko bwawe, abatoranijwe bawe mwami, abana bawe mwami, ishengero ryawe mwami ryongere kurokoka. Ndabigushimiye, urakoze ko kuje kurokora no gutabara, urakoze kuje gukiza, urakoze mwami, nushimwe Yesu. Haleluya. Nuko ubishimirwe, nanje ndabishimye nkenguruka kandi ntanga amashimwe. Urakoze, urakaza mwami Yesu. Nuko data, kaze mwami Yesu mu bantu bawe, ngo abamwakiriye bose yabahaye ubasha gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Mwami, kuba kwizeye bose turaguhaye kaze. Ndaguhaye kaze mu bugingo bwanje, ndaguhaye kaze Yesu Kristo, kugira ngo uze mwami Yesu Kristo kuntora, uze gutora umugeni wawe, uze gutora ishengero ryawe, uze gutora abana bawe. Kaze Yesu, kaze mu mutima wanje. Yesu ngwino twibanire, Yesu ngwino maze uzana ingoma yawe kuri iyi si, maze mwami Yesu Kristo wongere kunagura urusago rwa Dawidi rwatemvye, maze ubwami bwa Mesiya bwongere gutegeka isi yose mwami, maze Yesu Kristo ya ngoma yawe y'imyaka 1000 yongere gutangura mwami, maze wirukane kandi utembagaza ingoma zose z'abicanyi n'ibi bikoko biriko birategeka iyi si ya none. Mwami, ndasabye mwami kugira ngo ubwami bwawe busasagare mwami. Urakoze kubikoze, urakoze kuje gutabara, urakoze Yesu. Nubishimirwe nuhabwe icubahiro, ndabishimye nkenguruka mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen, amen. Mwese ndabashimiye. Yesu abahezagire. Shalom, shalom.